turi mu kwezi turiko turavuga ibijanye n'imigenderanire yimbitse, relation iri profonde n'Imana. Imana ibishoboje ngaheza turaronka umwanya wo gupratika, kuko ntidushobora kuvuga kugiranira relation suko mwumva amajambo gusa, ariko nuko muba mu bihe byo kuganira, nuko muba mu bihe bya communion n'Imana. Imana ishimwe. Tem iravuga muraza kumfasha, hari igihe umuntu aba ariko arategura ubutumwa bwiza, amajambo ya mbere ashoka aza ugasanga aje mu gifaransa, ugasanga umwanya uriko wiyumvira mu gifaransa, uriko wiyumvira mu congereza, rero cubyandika uko nyene muramfasha. Iravuga ngo es-tu dans une relation personnelle avec Dieu ou dans une relation collective? Canke, as-tu une relation personnelle avec Dieu ou une relation collective? Woba uri mu migenderanire n'Imana ku giti ciwawe, canke uri mu migenderanire n'Imana mu buryo bw'agakuku, mu buryo bw'igugu? Kiratahuritse ngira ngo dusubiremo twese uti agakuku. Oya mubivuze buhoro buhoro, agakuku. Agakuku. Nayo gusaba ukambariza umuntu mwicaranye ati wowe uri mu migenderanire ku giti cyawe n'Imana canke uri mu migenderanire y'agakuku? Turaza kubona ibimenyetso bibitwereka, uraza kuraba neza urobanure ucuza gusanga aho uri wewe. Murabizi iyo Bibiliya ivuga ngo Yesu n'umwungere mwiza, intama ziwe arazizi kandi ngo azihamagara mu izina. Mpamagaye nkavuga ngo Ninette, ndamukuye mu bandi, ndamuzi, nuko hari relation dufitaniye. Iyo Imana ivuze ngo iduhamagara mu izina, ishatse kuvuga ngo mu ciyumviro canje, mu mutima wanje sindababonera hamwe. Singomba imigenderanire y'agakuku, ndagomba imigenderanire yanje n'umuntu ku giti ciwe. Kuko n'ingene nakuremye biratandukanye n'ingene naremye ujya wundi. Nico ndaguhamagarira kiratandukanye nico uwo mwicaranye ndamuhamagarira. Rero iyo ngomba ko tugiriranira imigenderanire, ndakugomba imigenderanire na wewe gusa, apana imigenderanire mu buryo rusangi, mu buryo bw'agakuku. Muvuge amen imeze neza. Nico Imana igomba. Urazi usomye Kuvayo 19 umurongo w'8, Bibiliya ivuga ngo Imana ibihejeje kuvuga, reka aya maverse ndavuge ku munwa haranza gusoma. Imana ibihejeje kubwira Mose ivyo yifuza ku bana b'Abisirayeli. Hama Mose araza ngo abishikiriza abakuru, abishikiriza n'abantu, ngo abantu bose bacavugira icyarimwe. Grace wahashitse ngo abantu bose bamwisurira icyarimwe. Twese tuvuge ngo icyarimwe. Ngo bamwisurira icyarimwe bati ivyo uhora havuze byose wewe tuzobikora. Nuko Mose abisubirana kuhoraho amajambo y'abantu. Aho nyene 24 verset 3, Imana ibeje gutanga ivyagezwe, iramuha Mose ibyibagombako. Ngo Mose araza abwira abantu amajambo yose y'uhoraho n'amabwirizwa yiwe yose. Abantu bose, apana umwe, munyumvirize neza utu detail ndiko ndatanga. Ngo abantu bose bamwisurira icyarimwe bati ivyo uhora havuze byose tuzobikora. Imana ibabariye si umwe yabivuze biva mu mutima, ariko telma bari excité kumva ivy'Imana ibabariye. Ingene ibabariye, nimwagira uko ngiyi imigisha izobakurikira, nimwagira uko ngiyi imivumo. Baravuga ati wow, aya majambo ni meza. Bavugira icyarimwe, apana umwe, icyarimwe, agakuku. Ivyo uhora tubariye byose tuzobikora. Murabe amashapitre akurikira, simba kuri 32, amashapitre akurikira gushika kuri chapitre 32, Imana ibiri kibandanye babwira ibyagezwe. Nta kindi kintu caciyemo. 32 murongo wa mbere, abantu babonye Mose atevye kuri uwo musozi, atamanutse,
bakoranira kuri Aroni baramubarira bati enda nuturonkere imana zo, apana imana yo, zo kutuja imbere, kuko umwe Mose yadukuye mu gihugu. Umwe Mose yadukuye, ninde yabakuye muri Egiputa? Nyishura, ninde yabakuye muri Egiputa? Ninde yabakuye muri Egiputa? Mugabo bijye byose bavuze, hey, haleluya, ivyo ratubariye byose tuzobikora. Vyari ibintu agakuku vy'igikundi, mugabo ni byari profond, nta relation personnelle bari bafitaniye n'Imana. Umwe wenyene ari we Mose niwe yari afitaniye imigenderanire n'Imana. Budakeye na kabiri gusa ngo Mose atevye, batanguye kuduta kuyabakuye muri Egiputa, bavuze ngo umwe Mose yadukurayo tutazi ico yabaye. Verset 2. Aroni abishura ati nimukaturi impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu muzinzanire. Ubandanije aca arabakorera igishushanyo makuri witi, baravyina baratamba. Hama Mose Imana icuramubwira ngo inzira nabageze bayitaye atana kanya. Murazi yata relation personnelle ufitaniye n'Imana, biroroshe ko atana kanya kahaciye. Vya bindi wavuga ngo kame biri logique ivyo no bikora, ibisi no bikora, biroroshe kutabikora canke ugakora ibintu utari gukora. Kubera iki? Nta cagezwe c'indani mu mutima. Enda bereke imirongo dusomye, Abisirayeli barakiriye icagezwe c'Imana, mugabo nticari mu mitima yabo. Nico gituma atana kanya kahaciye babivuyemo. Ariko isomye Abaheburayo 9:16, wow, ndakunda iyi verse. Iki nico ciyumviro Imana itwifuza ko twese uyu munsi. No, this says, pardon. This says, ati iri niryo sezerano nzosezerana n'abasirje bako baranyumva hanyuma y'iyo misi. Ni jewe uhoraho mbivuze, nzoshiraho, ndakunde umurongo, nzoshira ivyagezwe vyanje mu mitima yabo. Imana nikigomba ko ivyagezwe vyayo bija mu mutwe. Imana nikigomba ko ivyagezwe vyayo bija mu buryo bw'aka agakuku, mu buryo rikorwa rusangi. Ivyo vyari vya kera. Muri kino gihe cacu isezerano Imana igomba n'abana bayo, nzogira n'isezerano, nzoshira ivyagezwe vyanje cette fois-ci mu mitima yabo, mu mitima yabo no mu bwenge bwabo, kandi niho nzovyandika. Wow. Ati kandi ibyaha byabo no kugabitanya kwabo sinzovyibuka ukundi. Hari itandukaniro ry'abantu bafise, ntona iri jambo ndiko ndavuga, hari abantu biri mu bwenge, ariko icagezwe c'Imana kigiye mu mutima wawe ni cagezwe Dawidi yavuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Ijambo wabitse mu mutima ni jambo wagiriraniye intimite naryo, si jambo wumvise ukavuga amina ivyibushe. Ni jambo wagiriraniye naryo, ni jambo wujije kujya inka yuza ivyo yariye. Iryo jambo niryo riheza rikaguhindura ic'Imana iri. Ngomba rero mvuge bimwe mu masinye yerekana relation, soit uri muri imigenderanire ya wewe n'Imana canke n'ibintu vy'agakuku. Icambere, umuntu ari mu migenderanire n'Imana y'agakuku yamakeneye kuba mu motiva, yamakeneye ko bamwibutsa, yamakeneye ko bamubaza, yamakeneye ko amaze kutaje gusenga, ko nagwiguherutse, ko nakubona, mbega uheruka kwisondesha ryari, mbega ofeni nka ba mwana wariye wafunguye woze. Hari umukristo yigeze kuza ambwira ati pastor ndakunda ahantu muga numva ngomba kubasaba ikintu kimwe, muzohore mushira muja hariya ku muryango nibwo abakozi Imana. Haleluya. Abantu binjira babanze kwatura, erega ahantu nahera, ahantu nahera
mubanze mubatuze kugira ngo iyo dukoranye habe hari ukwera kw'Imana. Ndamubaza none yada wanje nuko amandamubaza wafunguye woze genda koga umwaka umwe ageze ku myaka 10 hamwe noba nkimubaza wafunguye woze nukuri noba ndamusuzuguye. Iyo umuntu akira umwana niwe baguma barira wakoze icaha amaraso woze ni nk'aba bantu bwa genda koga naroze ejo none sinoze. None umubebe niwe boguma babwira koga. None umuntu ariko arakura barinda kumubwira ngo koga. Udafise icagezwe c'Imana mu mutima baguma babamubwira ngo ihane. Ariko ufise icagezwe ciwe mu mutima niyo hari kinakoze uwo mwanya nyene ubwo nyene arumva alarme ihejeje gusona mu mutima ati iki kintu sico. Erega abantu igituma bagumana ivyaha nta relation personnelle bafise. Nico gituma iyo alarme yarazimye bari muri silence. Nta gisona muri we. Ariko nyimba ari kintu iyo umuntu yegera afitane relation n'Imana wegereye gusa wumva icambere Imana ikubari irashobora no kukubarira ikintu utaruzi ko ari kibi no kuraba umuntu no gukora ikintu utaruzi nuko ari kibi ariko Imana ikakubarira ati ico kintu bape sikujya narinda gikeneye. Umuntu yari mu gakuku yamakeneye kuba mu motiva. Nubona nga niyo tubuze ngo akagapiano kavuge dusenge umuntu atamenyere adafite relation personnelle n'Imana ni babandi chatona baturaba nk'abakeyikeyi nta majambo bafise ku Mana ntabyo bamenyereye kuvugana. Ofete bamenyereye gutrisha. Nabonye filme y'umuhungu atarazi kuvuga amajambo y'urukundo acaza yanditse ahantu du poeme yanditse caragashira ngaha uko bavugana n'umukobwa akavuga ravye agaca mubwira ngo je t'aime plus que tout. Mukobwa agasubira karaba agatrisha ivyo yavuga si biva mu mutima nibiriko biva ahantu. Ico tuma niyo tuvuze ngo dusenge uzomenya kuri mu migenderanire usanzwe ufitaniye imigenderanire n'Imana mukungene bikorohera kumubwira kumuganiriza. Muze muraba abantu batamenyeranye ubicaritse ahantu hamwe bamara umwanya bahoze ariko umuntu mumenyeranye busanga muri ko muravuga muvuge amen. Igituma rega tubona abantu badakunda gusenga ntibamenyeranye. Oya bamenyereye ibyo mu gakuku tuvuze ngo nta ndirimbo no musiza kuvuga reka turirimbe n'indirimbo zo mu mitima. Hari abantu badafite izo ndirimbo zo mu mitima kubera iki bafite relation mu gakuku. Ni relation mu gakuku bavuze manuri mbabarenda saraye ku buryo ntoririmba rero kubw'imbo zaka manuri mwiza ibihe nibihe. Okay abantu bamenyeranye rero basanzwe bafitaniye relation. Iyi ndirimbo n'ubwitobaho barafise indirimbo zibogaboga mu mutima baravuga amajambo kandi ntahera ariko abamenyereye agakuku ndi umukristo mwiza pensenga misa nunamye kuwa Mungu amajambo acakama kubera iki relation gakuku niene izo relation bafise. Bibiri tubariye mu kuvayo kiya giti cya 32 ngo babonye Mose atevye mani majambo adahari baciye bata imigenderanire yabo n'Imana. Mu yani majambo nta migenderanire yigeze haba personnel yari migenderanire y'agakuku. Umbabare ndaza ndakora iki kintu mbariza ati wisanze we uri muyiye wisanze uri muyihe. Hari abantu tuvuze dusenge bameze nk'abantu batazinanye babugaraniye ahantu ico bakora abandi bavuga gukontampla ubwiza bw'Imana abandi bakontampla inyubako y'Imana. Pastor nabonye igitangurigwa haje imbere wakibonye gute ico gitangurigwa kufise jimere gamonami
aho kujimera ubwiza bw'Imana uri kujimera ibitangurirwa. Pastor nabonye hajya ahantu hari imibu ubwo na mon frère ma sœur uri muri relation. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, abari mu migenderanire y'agakuku, kuba mu bwiza bw'Imana canke kuba mu migenderanire n'Imana canke kuganira n'Imana ni ibintu occasionnel, temporaire, de temps en temps. Ça dépend na mood. Hewe ndi muri mood yo gusenga muri no misi. Ni mood. Ni ibintu vya rimwe rimwe, ni ibintu numva no munsi nshushe, ejo nkumva nkanye, ni ibintu kame. Hewe ndi muri mood. Oya muri no misi ndi muri mood. Bariza mugenza ati ivyo vya mood ni ndabikuba. Ivyo vya mood. Mood. Kutarava muhira uvuge ngo numva ndi muri mood yo kugenda ndi gusa. Nyimbi ivyo bitabaho. Si mood. Umva. Imigenderanire n'Imana enda kubarire. Birivuga ngo ubugingo bwacu bumeze nk'amashugwe yo ku misozi. Imana ishobora kuvuga ofe ni nk'ijya interrupteur. Imana ishobora gufyonduka ukaburagiye urapfuye. Rero uwo muntu tuvuga kugirana imigenderanire nawe si wadufitiye ubuzima, niwe buzima bwacu. Tutamufise nta siguro y'ubuzima ibaho. Rero kutaganira nawe ni nko kuyoba, ni nko guhusha intumbero y'ubuzima, kubera muri ino si hari umwiza mwinshi. Niwe muco mu nzira ducamwo. Si option kugirirana imigenderanire nawe, ni obligation, ni itegeko. Si muzi, sindinda kubyumva, si ibintu vya rimwe rimwe, ni ibintu vya buri munsi. Hari abantu rero bivana na mood, hari abantu bivana nyene n'ukuntu. Fete ko abo bantu c'est comme si baravisita ukubaho kw'Imana muga ntibademera. Hari itandukaniro hagati ya visiter na demeurer. Hari itandukaniro riri hagati yo gutemberera ahantu no kuba ahantu. Abari mu migenderanire personnelle n'Imana barondera kudemera, barondera kuba ahantu. Utembera, unemberera na nemberera misi yose. Na Bibiliya bivuga noca ndamurambirwa naho ndi pastor. Ni Bibiliya bivuze niko umuntu akozwe. Ni vyiza kwigira rare rimwe rimwe, ukagenda ahantu rimwe rimwe. Ugiye misi yose katubandana. Uyu murongo ndawukunda n'umutima wanje wose, n'amaguru yanje yose, n'amatwi yanje yose, n'imishatsi yanje yose. Psalm 27 verset 4. Urama semeur na amplified classique. Ico nsaba uhoraho ni kimwe, nico nzohora nitwarika, nukuba mu ngo ihoraho iminsi yose y'ubugingo bwanje, nkaraba ubwiza bw'uhoraho, nkihweza urusengero rwiwe. Ico nsaba uhoraho ni iki kimwe. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait. Mais, oh my God, qui me tient vraiment à cœur. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Oh. Je voudrais habiter, pas visiter. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. À peine quand je suis dans un mood, apana rimwe rimwe uko ndavyigombeye, apana rimwe rimwe uko numva umengo ndashushe. Tous les jours de ma vie, oh God, apana ibibazo vyagwiriye. Umviriza, avuze ngo je voudrais habiter, apana visiter, habiter. Singomba gupanga bona hava banyirukana, ngomba inzu, ndakubakira inzu wiberamwo Mana, hama duhore tuganira. Apana ibibazo vyankubise,
apana iyo mfise imitwaro yishuwe nje gushima, apana iyo numvise ibisantima byadutse umengo ngomba gusenga. Tous les jours de ma vie, Moriki, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Oh my God. Umviriza ndagomba musurinye. Je voudrais habiter. Imana ikigomba nukwizikaba, apana kwitembera. Nuko na wewe udatembera ubwiza bwawe, ariko uba mu bwiza bwawe. Abafise imigenderanire y'agakuku n'abantu birinda kuvana ni rimwe rimwe n'amasezo. Ino minsi ndashushe, ejo numva nkanye, ariko abafitana imigenderanire n'Imana. Umviriza ndakubarire, wamaze kuguta kuri beauté, splendeur, ubwiza bw'Imana, sindababesha yamagumba kuvuga. Murazi ko Mose yaramaze kubona ubwiza bw'Imana biteye ubwoba. Murazi ko Mose yagiraniye experience abandi batagize. Yarabonye igisaka caka umuriro kidashobora gutemuka, kidashobora guhera. Yarabonye, yarumvise ijwi imbona nkubona, abyiyumvira uko nyene. Yarabonye igicu, mu gica kumva ijwi. Ariko abamaze kuguta kuri presence y'Imana, bafitana imigenderanire n'Imana, hari isengesho bamabagira. Mose yavuze ngo, Mana ndagomba kandi wongere unyiyereke. Iri sengesho ni ry'abamaze guhonja. Abatarahonja kukubaho kw'Imana, iri sengesho ntibarigira. Ariko wahonjeje yamafise umutima, nyiyereke kandi ndakumbuye vya bindi, ndakumbuye vya bihe. Ijwi ryawe riraruta ayandi majwi, ijwi ryawe riratandukanye n'ayandi. Numva nkeneye Imana kunganiriza. Ariko rero la plupart y'isengero riracari mu isezerano rya kera. Imana yabwira Mose ngo duga wenyene uzahondi. Ivyo byarataye igihe. Mpagaze nk'umukozi w'Imana, nakagira umuntu akwereka ko uwafise uburenganzira bwo kumva Imana kukurusha. Iryo ni isezerano rya kera. Isezerano rishasha, dufise uburenganzira bwo kumva avuga, bwo kumubona akora twese. Kubera iki? Imiryango yaruguruye. Nta muherezi mukuru acinzira ari wenyene. Uyu munsi twese twacitse ihanga ry'abami n'abaherezi. Turafise uburenganzira. Abantu bama bagena mbariza ivuga ngo iki? My friend, uracagomba guca ku bakomisiyoneri kandi ufite uburenganzira bwo kwisikira. Mbariza ivuga ngo iki muri kino gihe? Ugacona n'abakozi b'Imana kugira ngo bame bafise ikibanza, bama bafise ibyo bavuga. Imana ikubwira misi yose. Na Eliya ntiyamubwiye misi yose. Hari umunsi yavuze ngo uhoraho yabimhishije nani? Mugabo wamufise ibyo uvuga. One thing have I asked of the Lord, that I will seek, inquire for, insistently require, that I may dwell in the house of the Lord, in his presence. Not some days, all the days of my life, to behold and gaze upon the beauty, the sweet attractiveness of the delightful loveliness of the Lord, and to meditate, consider, and inquire in his temple. Ndagomba kuexperiment, ndagomba kwihweza, ndagomba kujwisa kuburyohe buri mu bwiza bwawe burahuri. Mesherzami, abamarayika iyo batubarira ngo n'abatama 24 bama bafukamye bariko baravuga ngo urera. Enda babarire si itegeko bafise, sigikonkwani kujya bashobora kuvura. Ejo abantu bose nibuguruye amabutike, baretse kuyugura pana kuko babishaka, kubera hari itegeko ribabwira ati ibikorwa rusange. Abamarayika si ibikorwa rusange, oya, bagiriwe faveur yo guhishurirwa la beauté, la splendeur, ubwiza, ukurabagirana kw'Imana. Chaque fois rero bamuraba bumva bafise ibyo kuvuga. Ndakwifuriza uyu munsi ko experimenta kuhishurirwa ubwiza bwiwe, uburyohe bwiwe, ukunge narabagirana, bizogutera kwa mufise, kwa mukumbuye. Psalm 84 verset 4. Musurinye kuba
to dwell, to live, demeurer. 84 verset 4. Rimwe kabiri gatatu twese hamwe. Asubiramo cyane gose rimwe kabiri gatatu cyane. Hahigwa mu ngoro yawe. Bavuze ngo hahigwa abaza rimwe rimwe. Bagira iki? Baba. Mu Cyongereza are those who dwell. Kandi ntibiba bacavuga kandi akadetaye ngo bama. Vuga uti bama. Si rimwe rimwe. Si yo bumvise mood. Nta mood kuri bibaho. Mood yaramaze kubaho kuko niwe busima bwacu. Hahigwa rero abama bamushima. Murazi abo bantu ingene bigenda. Manuka kandi 5. Abo hahigwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe. Hahigwa abafise mu mitima amarango aja mu bwiza bwawe. 6. Abo rero rimwe kabiri gatatu iyo baciye mu mwonga witwa marira bawuhindura. En fait, si Imana iwuhindura bobo kubera bademera ahantu Imana iri bafise capacité yo guhindura ahantu hari amarira bakahindura ahantu h'amariba. Si Imana en fait umviriza ibikundanye bavuga ngo ibikundanye birajana. Ubana na Suneba ubana na Suneba ugasuneba nkabo. Psalm 91 verset 1 ivuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose, udemera mu bwigobeko bw'isumba byose, azokwama ari mu gitutu cy'ishobora byose. En fait udemera mu bwiza bw'Imana asuneba nka nyene ubwiza bwa nawe uwo yitwa El Shaddai, yitwa umunyenkomezi. Nicyo gituma kudemera muri presence ucika umunyenkomezi usuneba nkayo. Abademera abadwelinga iyo bacemwonga witwa mariba bawihindura ahantu h'amariba. Mbere imvura y'intasuro iwambika imigisha. Iyi ni sinya kabiri kwereka kuri mu migenderanire y'agakuku cyangwa uri mu migenderanire personnel. Kuvayo 8:48 murazi kugira Imana ibzane. Ubundi yari isanzwe igendera Mose, yari isanzwe ibavugisha, ariko umunsi umwe iravuga ngo numva ntagomba kuba kure yabo, numva ngomba kuba hafi yabo. Rero Mose ni munyubakire ihema, ni munyubakire ahera. Finalité niyi with 18 munyubakire ahera ho kuba kugira ngo nze ngerere muri bo. Munyubakire ahera ho kuba nifuza ko nasubira kuba kure yabo, numva ngomba kugerera muri bo. Iki nicyo cyifuzo cy'Imana ko wa muri proche mwama muri relation iri personnel. Tubandane. Icya gatatu, umuntu ari muri relation personnelle n'Imana yama yifuza kenshi kuba wenyene n'Imana. Wenyene n'Imana. Uri mu gakuku kuri we kwegera Imana no gusenga niyo ari kumwe n'abandi. Ariko ufitanye relation personnelle yama afise umwanya wa wenyene. Apana habana bafise umwanya wa wenyene. Urazi wariho urana muri kino gihe harateye ingwara ya statue, hari abantu bafise umwanya mwinshi. Imana bahezagije umwanya, ntibafise 24 nk'iza abantu bafise amasaha menshi. Mbaye uraho hako aronka umwanya wo kuvugana n'Imana, ndagushime Imana wanzinduye wambitse amahoro ubane nanje. Aronka umwanya wo kwandika kuri statue merci ku munsi wundi. Abantu bose bafitaniye relation personnelle
personnel. Barakunda ibihe vya bonyene. Twiruke Genèse 32 itanguriro 32 24. Hera hejuru gatoya. avyuka muri iryo joro Yego. ahitana abagore biwe bompi n'inshoreke ziwe zompi n'abana biwe uko ari 11 ajabuka icambu ca Yaboki. Arabajana abajabutsa uwo mugezi, abajabutsa uwo mugezi, ajabutsa n'ivyo yari afise vyose, ajabutsa n'ivyo yari afise vyose. Mbwira mugenzi wawe ati ubwirizwa kwiga kujabukana ibintu vyose. Bivuge nk'utavuga ubureve, bivuge neza. Ubwirizwa rimwe rimwe kujabutsa business zawe, ubwirizwa rimwe rimwe kujabutsa ministere yawe. Yo, kamvugana n'abakozi b'Imana gatoya. Reka mpere kubaririmba. Umva, wifate wiyumvire hamwe utobuga ishobora kuririmba. Hamwe no guhagarika ati guhera uyu munsi parfait ntuzosubira kuririmba wewe. Basi jewe uvuga ati umpagaritse ngaha nca nimuka hajya kujya kabiri. Hamwe kwa muganga bakubwira tugasubira kuririmba, urafise ingwara udocubikiragi kubera ijwi ryawe. Ni kwa mfano kandi luendo twa mizina rya Yesu. Hamwe utobuga ishobora bitoba bikunda kuza kuririmba. Hamwe mwaba mizishe bitoba bobabwira hari umumizishe nzi yavuze bien ari professionnel yavugiriza abarimvyi bose bakomeye. Mugo umunsi umwe kwa muganga baramubwira ngo ntuzosubire kuja hano hari amabruwi menshi. Donc kuri we amabruwi ntuzosubira kuvuza. Hama acamara imyaka adashobora kuvuza kubera iki yari yaranje akaja kure y'ahantu ariko aravugira ivyuma. Hamwe ivyo bitoba bihari urinde ufitana imigenderanire n'Imana yiye. Hamwe ba pastori, ndazi pastori babwiye kwa muganga kubera ingwara y'amapumo, hambwira tuzomara iki gihe udashobora kuzuravuga kujya uvuga, genda ubanze uruhuke n'ahandi uzocupfa. Hamwe ibikorwa dukora bitoba bihari. Murazi hari igihe umuntu yumva motivation, hari abantu basoma Bibiliya kubera bafite umwanya wo guhava bigisha muri Firepoint, kubera bahava baza kwigisha ngaho imbere, kubera ko murafsana hava vuga ijambo ry'Imana. Hari abantu bumva kurondera Imana kuko nkeneye amavuta, nkeneye ko Imana imishuri ibyo nza guta. Hamwe atabikorwa wowe ugifise, imigenderanire yawe n'Imana yobiyihe. Ndakubajije, reka na amplifie mbazi ikindi kibazo. Hamwe atamarushwa wowe ugifise, murazi hari abantu baba motive kuza imbere y'Imana kubera ingorane zagwiriye, kubera bumvise amakuru mabi, kubera babuze umuntu abafasha ikiniki bakumva Psalm 70 ndunamurira amaso yanje ku misozi, ugutabagwa kwanje kuva hehe, kuva kuhora ya mijoro nize. We wamubona ari mu mwuka, ntaje kubera afitanye relation personnelle, aje kubera relation bituntienne. Nibintu akeneye, akeneye iki Imana yo mwishura nico gusa. Ariko hamwe ibyo byose, hamwe Imana yo kwishura ya mitwaro ukaburiyeze, mbega nigiki cyosubira kukumotiva kwegera, nigiki cyosubira gutera kuba wenyene. Ndasubiyemwo wenyene. Arabajabutsa umuntu afite relation personnelle, mission sariga kuzimya telefone, ariga kujabutsa akaza afise. Meme n'abafata amakonje, pana konje yo kuja kumpanda guherekeza umuntu kubera ukumbuye ton ami ari précieux, ton ami. Ekamuge ta vie, ubuzima bwawe ugafata ikonje, ngomba kuja muri retraite. Kugira iki? Usa umutwaro uyu ugiye gusengera iki? Nta mutwaro mfise, ndakumbuye. Nta mutwaro ufise. Oya. Hamwe ugenda udafise n'icyo ugiye gusengera. Oya. Abakundanye mwibaza ko babonana kubera bafise ibyo kuri list ibyo bahavuga. Ndakene ko tuza kubonana ari ibintu bishika 6 duhaba tuvugana. Niko bigenda. Oya, ndakumbuye.
what? Nkumbuye iki? Nkumbuye kwihweza ubwiza bwawe, nkumbuye kunda kumva uvuga. Mugabo ko wadutunze abantu bakiri mu isezerano rya kera, nta mwanya yawe nyene bafise. Umviriza, ibiro umuntu akwegereye nta kundi bimubwira uti kubera ko uguma mu bantu cyane, mubarire kubera kuboneka gose, kubera iki uri kaguru karabeba, kubera iki uri partout, kubera iki uri omnipresent ubera hose cyarimwe, misi yose wewe kuri wewe uba wenyine usinziriye, niyo hantu uri wenyine. yo abantu bahagurutse Imana ikoresha ibikomeye, bavukira aha hantu, bavukira kujabutsa ibindi byose. Haka detail manuka gazi, manuka 24 maze hansomere bantu b'Imana, hansomere maze agiriki asigarayo wenyene. Abantu bafite relation personnelle bama bafise umwanya wabonyene, ntibaba bize umwanya wose, barafise imyanya. Abantu rero Imana ihagurutsa ama ministeri avukira ahantu wenyene, abantu Imana iha ibintu byo kurevolution bonyene. Naba basava bavumbura ibintu ntibaguma mu bantu bariyugarana mu cyumba, akavuga ngo uyu mwaka wose sinzovaha, stock yayisumye kubera umwanya wa meditation, akava yavumbuye ibintu tuzokorerako imyaka amajana. There is a power, hari ubushobozi bwo kuba wenyene. Amen, imeze neza. Iyo umuntu ari wenyene ahaye akaryo servo yiwe gukora ibyo atarazi ko yokora. Muguri mu bantu, ukuguma mu bantu niko bakubari ibidashoboka, ukuguma mu bantu niko bakubarira ati ibi ntawo bishikanako, ukuguma mu bantu bakwereka ibikorwa rusange. Umuntu wese abwirizwa kubuku, umuntu wese abwirizwa kugera, ariko kuba wenyene ofete uhaye akaryo umuremyi kuganira nawe. Hari gakubwira rero ati wewe ndagomba kwiba ibintu ubikora kugira ngo bizogira akamaro ababayeho. Abakozi b'Imana bateye ubwo bavukira, they have their time of loneliness. Basi umwanya wabo. Vuga amen imeze neza. Bibiliya ndayikunda nitanga utudetaye kubw'ubusa. Yavuze ngo asigarayo wenyene, baci batubwira akantu ngo haza umugabo. Nushobora kuba wenyene ngo habura ikintu kiza. Uwo mugabo bavuga ngo banigana, Imana yaramugendeye. Nushobora kuba wenyene, ndabibabwiye chaque fois mfata umwanya wa jenyene, sinshobora kuvayo n'imiburibura ta page 10 nanditse. Umbaje ivyo wanditse none ubikuye, ni kwera nahaye akaryo papa wo mwijoro. Swatarama amajambo y'Imana, swatarama indirimbo, kuko biri muri bimwe Imana impamagarira kubamo. Namasanga umengo yarindindiriye ndi jenyene, mugandi mugwamo nishobora kudiscernijwe. Daniel says this. Washitse Daniel 6 igice 6:10. Maze Danieli amenya ko ico candiko casinywe ko aja iwe, kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye Yerusalemu yama yuguruye. Akomeza gupfukama gatatu ku munsi, asenga Imana yiwe ayikengurukira nkuko yarasanzwe abigenza. Ako kadeta niko nkene nkuko yarasanzwe. Hajya akaye kajambo kanyuma mu gifaransa avuga ngo il le fit comme d'habitude. C'est pas occasionnel, c'est comme d'habitude. Aga Faransa basi na utakaza ati comme d'habitude. Fumukivuga mu Kirundi uko nyene comme d'habitude. Comme d'habitude.
bisanzwe bari bashizeho icagezwe kimuca agatwe. Mugabo kuri we ntiyasimba umutima ngo acaragenda gusenga gatatu idirisha ryuguruye ritumbera Yerusalemu ryuguruye. Daniel ashitse niyaciye avuga ngo ngira nje gusenga. Bashizeho icagezwe cyo umuntu adafukamira igishushanyo c'umwana, umuntu azosenga iyindi mana bazomutera mugobo ruri mw'intare. Niyaciye abikora kuko umutwaro uje. Aka kadetaye ndagakunze cyane ngo acaragenda comme d'habitude. Kuri we n'umunezero kubikora, kuri we ntarindire nta kindi, niko bisanzwe biri. Ja muri twumve Yesu nawe Luka 22:39 gushika 40. Luka 22:39. Arasohoka aja ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye. Abigishwa biwe nabo baramukurikira. Ashitse aho hantu arababarira ati nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi. Atandukana nabo ashika nk'aho tegwa ibuye arapfukama arasenga. Reka rero tugende buhoro buhoro garuka hejuru 39. Arasohoka, Jésus sortit et se rendit aja ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye. Nk'uko yamenyereye, selon son habitude. Ayez l'habitude yo kuvugana n'Imana. Gira nk'uko byamye na mbere hose abariko bimera, abariko bizokwama. Abantu bidasanzwe biri mu migenderanire muri kamenyere kabo birabagora tellement kumbwira gusenga. Yesu aratevye abwira intumwa ngo nimurushe mubana nanje n'isaha imwe basi, minimum n'isaha imwe. Kwereka abantu bibagora guteba cyane bariko baraganira n'Imana, bariko barasenga, ntibiri muri habitude yabo. Enda bereke kubw'imvo z'akazi sinkubita pompage. Umuntu amenyere gukubita pompage imwe uno munsi biramworohera kweja ashobora orohera ko hirya yeje ashobora kugira zitanu. Mungu umuntu uzanye ngo guhera uyu munsi atamenyere kugira pompage imwe ukamubwira gira pompage zitanu, ntibiza kumworohera kuko ntibiri muri habitude yiwe. Umuntu uzanye ngo ingo tugira dusenge mu bisanzwe kandi niyo target twifitiye hajya muri korale, ibintu by'idini byuko mugomba ko turirimba indirimbo nyinshi n'indirimbo zigezweho, ibyo tugira tubivemo. Worship ya vrai, indirimbo imwe irashobora guheza kirite yose. Mugakuri babandi reba bafise relation y'agakuku bagomba indirimbo nyinshi kuko kuri bo bagomba motivation, ariko afise relation personnelle biconnecta muri ico kintu nyene Imana itanze uwo munsi. Kandi kubera batabimenyereye baca bicara bakarorera kubera iki? C'est pas comme d'habitude. Ariko tugomba kwigisha umutima w'ukuri w'Imana nuko dutebana nayo uko ibigomba, apana ubwinshi bw'indirimbo nyinshi. Aragenda selon son habitude. 40. Atandukana nabo. Umva, il s'éloigna d'eux. Atandukana nabo. Ni byiza kwimenyereza gutandukana n'abantu, gutandukana n'ibintu, ukaronka umwanya wawe wenyine. À la distance d'un jet de pierre environ, se mit à genoux et pria. Malgré ko bamukwirikiye yaravuze ngo aba bantu barashobora kumbuza, enda babarira. Umuntu amaze guhonja kuri relation personnelle n'Imana yama ari kumwe n'abandi birashobora kumubloka kubandanya kubana n'Imana uko ashaka. D'ailleurs hari gihe uba wumva mwemu yera ariko arakubwira ahantu agutumbereza. Mugako turi twese harakeneye ko dutanga amashikano. Murongoza caduga ijambo ry'Imana rivuga gutya anya. Ugasanga mwemu yera yari karagutwara ahantu uwo mwanya nyene puf umupanga. Harakeneye kumuvuga butumwa avuga ijambo ry'Imana. Ibyo wewe woba ari kurumva iyo haje ikintu kibi kivyenterompa baraguciriyemo.
ariko sipoza uri wenyene atawunda hari atawutoza amashikanwa atawuza kuvuga ijambo ry'Imana atamu protocol atawuza gucako hari gihe uri kurasenga umuntu agaca gucako ukamenga arakubisa umupanga presence y'Imana. En fait ivyo vyose bibereka ingene hamwe mwo kwimenyereza kuba mwenyene n'Imana ingene ari ivy'agaciro ingene bidasanzwe. Bimvugaga yemwe n'ukuri ntagiye umuntu arenterompa ibintu wari kurumva. Fata rero uri wenyene atandukana nabo bamama atandukana n'abana atandukana n'umugabo ticimana afatekanije wogira ugitandukana na Yakobo yarabafise ariko aravuga ngo mbwirizwa kubashira hirya. Atandukana n'ibikorwa vy'Imana. Des fois turasiba canke ukigirwa ugasimbira ahantu kubera iki emwe ivyo gukumura madamu na mwana nkavuga ati bayi numva hari uwundi nkumbuye. Luc 21:37 iminsi yose Yesu yirirwa mu rusengero yigisha ariko bwira agasohoka akaja kurara ku musozi witwa Elayon. Subiramwo. Iminsi yose Yesu yirirwa mu rusengero yigisha hinge gatoyi iminsi yose bidi yirirwa muri ville muri business iminsi yose Alex yirirwa muri wasiri iminsi yose mama Dive yirirwa muri inesesi kuva mu gatondo gushika ku mugoroba hama iminsi yose Deborah ari muri wasiri iminsi yose ndaguhevye yirirwa hewe iminsi yose Bonte yayigwa mu mashini n'ama design n'ibiki iminsi yose Papa Samu yirirwa muri Savono ariko aragira ariko bwira malgré ko iminsi yose afise ibikorwa vya misi yose arafise umwanya abwirizwa kuduga ku musozi. Misi yose Greta yirirwa ku ishuri misi yose naka yirirwa ku ishuri kandi Imana ntiyibagiye ko bagwa amadevoir ama intero ama examen ariko malgré ko ivyo bihari uba busy n'ibikorwa ubwirizwa kugira umusozi wiwawe. Misi yose Alice muco w'intore Imana yaramuhezagije ivyana vyiza ikimuhana gakobwa yarafise rero abana benshi malgré ko bagwiriye ntivyamwimye umwanya w'Imana ariko arafise umusozi wiwe. Malgré ko ufise yirirwa mu bikorwa yirirwa ari kuvuga ubutumwa ariko ivyo ntivyigeze bimuha uyu mukozi w'Imana par excellence modere yacu Imana ye yamari mu bikorwa mwari mubitsiko natwebwe ubwacu tudapfana n'Imana ukundiko ndavuga ijambo ry'Imana erega ndiko nasohora ntaronse umwanya kuja ku musozi sinsubira kuronka ivyo ntanga nico gituma ibikorwa nibisubirira imigenderanire. Ndasubiyemwe ibikorwa nibisubira imigenderanire nta mashikanwa wotanga asubirira imigenderanire navyo wokorera Imana bisubira imigenderanire. Imana nishaka amashikanwa Imana ishaka umutima wawe. No isikanwa ryawe rishake ribe ringana gute nirishobora gusubirira imigenderanire n'Imana. Umutima wawe urazimvye kurusha ivyo uyiha n'ivyo mukoreranira. Ni nawe wamukuye mu ijuru umutima wawe uri wagiye kure y'Imana nico yari yaje kurondera. Malgré rero ko afise ibikorwa vya buri munsi ubwirizwa kugira umugoroba wawe ubwirizwa kugira ijoro ryawe ubwirizwa kugira umusozi wawe uwo musozi niba ujana ko n'abana hari ibyo gusengera hamwe tugira tuje kuryama nk'umuryango reka dusenge ega ivyo ndavyita ibikorwa rusange ariko ubwirizwa kugira umwanya wawe wenyene umusozi. Bibiliya yavuze ngo intumwa zaramukwirikiye umugabo aravuga ngo mubwirizwa guma ngaha ngo abaha intambwe yarigiweyo ntagomba kuba muderanje. Mark 14:32 maze bashika ahantu hitwa Igetsemane abarira abigishwa biwe ati bamuricaye hano mbanze nje gusenga. Ajana Petero na Yakobo na Yohana atangura kumigwa no guhagarika umutima cyane. Yego arababwira arabwira abantu
ati umutima wanje uri n'akabonge kagomba kunyica, umutima wanje uri n'akabonge kagomba kunyica. bamuragumye hano mube maso. Listen, bamuragumye hano. Umviriza, malgré ko aronsa akajyo kukubwira abantu ivyuzuye umutima wiwe ibimubabaje, abantu ntibashobora kuguhaza, abantu ntibashobora kukwishura 100%, abantu barashobora kukuremesha, abantu barashobora kubwira je suis désolé, ariko iryo jambo nishobora gupenetra indani mu mutima wawe ngo risatisfeze ubugingo bwawe. Nico gituma malgré ko wababariye hari undi muntu ubwirizwa kuja kubarira, ubona kubwira ngo je suis désolé, yatishuye aca komeza umutima wawe. Hari gakwishura ubwo nyene, hari gakomeza umutima wawe, akaguha antibare, akaguha antimageragezwa, akaguha umva ibigeragezo byari ko biraza, akubwira ngo mwana wanje sindakwishura suyu mwanya, ariko ngira ndakwishure mu bundi buryo, ngira ndaguhe kurema, ngira ndaguhe ivyizigiro biziritse umutima, ngira ndaguhe ivyizigiro atagishobora kubinyiganyiza. Arababariye umutima wanje uri n'akabonge. Mugaratawe ati aba n'abantu baraza kumbwira utujambo two kurema, ariko numva nkene kintu kiri profond. Acavuga ngo bamuragumye hano mube maso. 35. Yunguruza imbere gatoya, Il alla un peu plus loin, yubama hasi, se jeta à terre, arasenga ngo ico gikombe kimurengane, asangwa bishoboka. Ati aba data byose biragushobokera, kura iki gikombe kindengane, ariko nibe uko je ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba. Aragaruka asanga basinziriye, abaza Petero ati Simoni, urasinziriye? Nurushe uba maso n'isaha n'imwe. Minimum. Nimube maso, musenge ntimuje mu mosha mabi. Umutima ni ukunze, ariko umubiri ufise intege nke. Yongera kugenda, arasenga, avuga amajambo amwe n'ayambere. Yongera kugaruka, asanga basinziriye, Ego, kuko amaso yabo yararemerewe cyane, ntibamenya ico bamwishura. Agaruka ubugira gatatu, arababarira ati nimwisinzirire noneho muruhuke, biraheze. Shaka wigeretse nga muri Luka aho bacavuga ngo akiri karavuga ngo mutima urakunze umubiri uranse. En fait ariko araba sincere. Mana ndumva ndabikunze, ariko yo mbonye ya misumari, mbonye kwa kuza kubamenya, numva ibintu biri too much, biraremereye. Ariko arabera sincere Imana. Imana Bibiri cimbwira ngo Imana ntiyamubwiye ngo iki gikombe ndagikuyeho kigira kurengane. Yavuze ngo Bibiri vuga ngo aca murungikira umumarayika ngo aramuzanira amwongera inkomezi. Iyi niyo avantage turonka mu kubaho kwayo. Meshereza nibababeshe, hari ibintu uzosenga Imana ikakubwira ngo si ico gihe. Bibiri yavuga ngo Danieli ngo aja kuzingura umuzingo w'igitabo, Imana yabwira ngo zinga Danieli, ivyo si gwawe ni ivyabo mu gihe ciherezo. Hari ibintu uzosenga Imana nivuge ngo ni vy'uwo mwanya, ariko muri uwo mwanya ikaguha ituze, ikaguha amahoro, ikaguha ivyizigiro, ikaguha inkomezi, ikaguha kumva umenga urabifise. Ubwo rero niyo ni avantage turonkera mu kugira n'imigenderanire personnel. Umumarayika mwongera inkomezi. Oh my God. Yesu yunguruza gato. Abana b'Imana benshi ntibafise conviction, ntibafise icemeza mu mitima yabo, si ivyo bizera. Kubera iki? Relation personnelle ntayihari. Benshi ni relation mu gakuku. Je tuma dimanche mugende mwanalize. Dimanche amahuzu y'abantu mu mashengero. Buriya kutaza mu ndwi hagati, benshi suko babuze umwanya, ni kubera ari ibintu bitari mu ma priority. Okay, uhavumbwira ati ingoro y'Imana si iyi, ndashobora kuba ndayifise muhira. Dako, roho yako ndote mwe, umutima wawe ni ubizi. Uyu mwanya wo kuba wenyene niho hana Imana iguhishurira iciri, igaciguhishurira n'icuri c'ukuri.
Gideyoni kaba kari ahantu kinyegeje kazi ko arakanyantege nke, ariko Imana igira akagendera. Indamukanyo yonyene, Gideyoni wa muhizi w'inkomezi we. Indega Mana wewe nyene uri umuhizi w'inkomezi. Jewe reka ndakubwire palmarès, umuryango wacu n'uwanyuma, na jewe ndi uwanyuma. Hama mvuzi wanyuma urazi ico bivuga Mana. Imana igombye kwiyumvira umuntu ihera hejuru. Mana ivyo bintu urabyumva, ariko kubera Imana ikiramuganiriza irambwira ati Gideyoni, mu maso wibona uri umuntu, ariko mu bwiza bwanje uri kindi kintu, uri umuhizi w'inkomezi, niwe nateguye kucungura abana banje. Mu mwanya wo kuba wenyene niwo mwanya Yesaya igice cya 6 aza akavuga ngo, bivuga ngo umwami uziyatangiwemwo ngo nabonye, yaragize yerekwa mu ijuru, abona abamarayika, abona ibinyabugingo, abona abatama 24, abona ingene baguma bavuga uwera, abona intebe y'icubahiro y'Imana, abona yakanzu ndende ngo yera derere. Maze ahejeje kubibona, tellement la présence, la sainteté yari aho hantu, ngo maze ngo acaribona the prophet amaze igihe imyaka ariko aravugishwa ku mahanga, apana ku ihanga rimwe, ku mahanga. Acaraza ngo ndagowe, ndi umunyaminwa yanduye. Yabibonye ryari? Muri relation agiriraniye n'Imana. Imana iramwuguruye amaso, icamona ngo nawe uri kurakorera Imana hari ibitameze neza muri wewe. Mugabo yibona ko ari umuntu wahatari. Uyu mwanya wo kuba alone, wo kuba wenyene, ni wo w'igiciro. Kanje kucakana ico ndangirizako, abantu bari mu migenderanire iri personnel n'Imana, canke bari mu gakuku, birahishurwa n'ibihe vy'amageragezwa n'ibibazo. Defi Imana iritiza les épreuves, les tentations, igomba kukwereka imigenderanire mwari musanzwe mufitaniye. Iyo uri kurasoma Daniel igice ca mbere, batubarira ingene umwami bari batwaye Abisirayeli nk'inyagano nk'abaesclave. Hama babatwaye, umwami acavuga ngo mundobanurire mu Bayuda abantu bamwe bakerebutse bafise ubwenge kurusha abandi. Baca barabazana. Babazanye ntibari Shadrach, Meshach, Abednego na Daniel gusa, bari benshi. Ariko mu bihe bashinze gusenga ibishushanyo, vyaje guhishura abafitana imigenderanire n'Imana ku giti cyabo canke abari mu gakuku. Kweri igihe bavuga ngo umuntu wese azobona igishushanyo ntapfukame ngo ujye umuriro, detaye baca baduha, baca tubwira ngo ariko Meshach, Shadrach, Abednego saba bonye nibumvise icagezwe cyo muri Kuvayo 20 cataye indi Mana caye igishushanyo cyo gusenga. Bari benshi, reka mvuga uko bari bangana nk'uko. Muga muri aba bangana uko, ico cagezwe hariho 4 caye mu mitima yabo. Igihe baberetse umuriro, abandi bose bacavuga ati tuzokwihana. Baca barafukama, babona Shadrach, Meshach, reka mvuge gutya, baca babona Kasere, baca babona Cedric, baca babona Davi, we wagumye ahagaze. Baravuga ati mwe nibiki? Twebwe turafise icagezwe, nticanditswe mu nyuguti, cyanditswe mu mitima yacu. Nta yindi Mana mwijuru, mwisi, ikuzimu yo gusenga atari Imana ya Isirayeli. Ambwira ati muvuze ngo mwabonye umuriro, kandi usi umuriro usanzwe. Bitubara ngo barawucanye, barawongereza ubukari. Baravuga ngo reka mbere tubapimire. Baca bafata baterera y'umwe, barabona ingene abaye sinifiriti sinisote. Aca umunyota aho nyene, bati ibi mwabibonye? Baravuga ngo
hariho relation dufitaniye n'Imana. Iyo Mana tukorera irashoboye kudukiza uwo muriro. Yitwa El Shaddai, papa wacu wo kwizera. Turabizi ibyamubayeko. Yari afise imyaka 90, umugore wiwe ko nyene, mugabo barashoboye kuvyara kandi bitabaho. Iyo Mana rero tuvuga yitwa El Shaddai irashoboye kudukiza uwo muriro. Ariko kandi nubwo bitobuko, umva, nubwo bitobuko, reka mvuge ngo nubwo wa mukobwa utoba ufise telefone iPhone, nubwo utoba ufise Samsung, ngo nawe ushobore kuba uri kurafotora, uposte kuri WhatsApp, uposte kuri Facebook, werekana ahantu watembereye, nubwo utoba ufise amaparfum wisiga ngo ugende uramuhota, nubwo wowe udafise nawe ngo ugende uhindura impuzu ku yindi, nubwo wowe utararonka amahera y'ishuri, nubwo bimeze uko, sinshobora kwiyandurisha iyo Mana n'umukunzi wa, sinshobora kuyivanga. Nubwo Imana itoba iranyishura ngo impe yakonja, nubwo Imana itoba irampa iyo mariage, nubwo iyo Mana itoba iranyishura, ndabizi ko ibishoboye. Ariko telemi by'inkorera n'ingene tubanye, imigenderanire irandutira ivyo yompa, kubana nayo bindutira byose. Nubwo rero itobikora, sindi buje mu ruho, sindi bufukame, sindi umuntu niko ndabwira muri kiro kibanza, ntugafukamira ico gishushanyo, ntugafukamira uwo mugabo, ntugafukamira uwo mubosi, ntugafukamira ico kintu, ntagire na kimwe ufukamira. Iyo Mana yitwa El Shaddai. Hari amakuru mfise, kandi ayo makuru nayo kwizerwa, ayo makuru nayo kwizerwa. Aba bamaze guhagarara nibyo baraterewe mu muriro, ariko Imana yavuze ngo nimwaca mu muriro mwinshi, uwo muriro ntuzobaturira. Ikibazo sikindi, ndi kumwe namwe, ndafitaniye relation namwe, ndafitaniye imigenderanire ku buryo umuriro udashobora kubaturira. Amakuru mfise yo kwizerwa nuko bamaze kubatererayo, Imana irabazigamirayo. Ihejeje kubazigamira, umuriro yari inzira ya promotion ya, umuriro n'ugobo rw'intare yari yo nzira yo kuronka promotion yabo. Ibibazo uri kurahura navyo nubikonsidera nk'ivyo kukwica, kumbure bije guhishura kuja imbere kwawe. Bibiri mbwira ngo maze umwami abona umuntu wa kane mu muriro, amaze kubakurayo aca arashinga itegeko. Nta wundi, nta yindi Mana yo kudosubira gusengwa atari Imana y'aba bantu. Ndabona Imana yawe ishizwe hejuru. Ica kabiri, yaciye abaha kuganza ivy'umwami byose, ngo ku buryo Daniyeli we yari yiyumvire ko yomuha kuganza igihugu cose, ubwami bwose. Enda kubarira, urashobora kugira ubwoba bw'umuriro ukaba uhagaritse promotion yawe, ariko nutagira ubwoba ugashingira intahe Imana yawe, irashobora kuba akaryo kawe ko gushigwa hejuru. Nari nzi ko nza kumva amen n'ibiburi buri y'abantu bavyizeye. Kandi inkuru yo kwizerwa yindi, uwo muriro uracahari n'uyu munsi, n'ubwoba rw'intare ruracariho uyu munsi. Ugobo si gobo komtere, ugobo nivyo bibazo uri kurabona biri imbere yawe. Urabona abandi bakobwa basayangana, amavuta bahindura ku munsi, inyambaro ukamenya ntuzi niyo vyavuye, ugacaho mu mengo nawe woba nkabo. Ndakubwiye tuza, bamahoro, tekana, Imana yawe niyo kwizerwa. Reka kurondera kumera nk'abandi. Abantu bafise imigenderanire n'Imana iri personnel, bavuga amajambo nk'ayo Petero yavuze muri Yohana 6. Mwami, none twokuva ko tukaja he ko ari wowe ufise amajambo y'ubuzima? Bavuga nk'umwanditsi wa Habakuki 3:16, nawe umusukoni utoshurika canke n'imizabibu ngo ugira ico yama, n'icimuro c'imyelayo kikabura, idiri zikabura, n'imirima ntiheri indya namba, n'umukuku ugahenebera mu ruhongore, ntihabe hakigira n'inka mu rugo. Naho nyene
naho bitoroshe jewe nzonezere guhoraho mpimbagwe n'Imana y'agakiza kanje. 19. Uhoraho umwami niwe nkomezi zanje, niwe ahindura ibirenge byanje nk'ivy'impongokazi, kandi azompa gutambagira ku dutwe tw'imisozi yanje. Haleluya! Abafitaniye holasho telma bari atashe kuri yo, ni bari atashe kuvyitanga. Iyi verse irateye ubwoba abantu b'Imana. Psaume 11 verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Namba amatanguriro asambuwe, ivy'umugororosi yakoze vyapfuye iki? Turi mw'isi ibibazo bitavuyemwo birimwo, ariko ibyo wari uhanze amaso, ibyo wari kurubaka, ibyo wari ushize ku mutima, hamwe vyoba renversé, wokora iki? Icokogwa ni iki? Icokogwa ni hamwe kontra yohera. Que ferais-tu? Wokora iki? Ngomba ndangirize kuri iki kintu. Haro systeme bitwa ATS. Bani groupe electrogène dufise ngaha. Y'amatara acitse barinda kuja gushitura no gukwega. Mugabo harayandi ma groupe electrogène afise iyo systeme. Ubwo nyene muze mubirabe kenshi mu bitaro mu mabanke, umengo ni clean amatara acitse biri automatique groupe icayiyatsa. Uri ngaho utari ngaho, abantu bashobora no kuzitunga iwabo, vuga ati ntahari papa kwaguma umwiza, ubwo nyene amatara acitse, ubwo nyene bigaca byihindukiza, amatara gacaza. Ngomba ndababarire importance ya relation personnelle. Umuntu wese ugororoke ntugororoke, hari ibihe by'ubugaragwa, hari ibihe by'amageragezwa, hari ibihe byo kubona urwobo rw'intare, hari ibihe byo kubona umuriro. Ariko système ATS bese abadafise relation personnelle n'Imana, iyo rero umwizuje, iyo urwobo rw'intare ruje, bibakubita hasi vuba, kuko nta système automatique bafise. Ariko abasanzwe bafitanye relation n'Imana bavuga ngo nayo ivyo bitoba, sacre mfise niyi système namaze kubaka muri je iri automatique, même quand tout va mal mpindukira mu bwiza bwayo. Iyo bigenze nabi, refuge ya mbere ndayizi, rapasheke debada linda labashata kabada. Mana ndaguhaye icubahiro. Iyo systeme niyo Yobu yarafise, bose baje bamubwira amakuru mabi akwirikirana y'abana biwe, ibitungwa byiwe, amadu byiwe, ivyatunze byose, ariko Bibiri ivuga ngo ariyambura umwambaro, azarafukama akwidogera Imana, atangura kuvuga ngo Imana ishimwe. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna. Yikubita hasi arase, yasenze gute 21. Je suis sorti, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzosubira mu nda y'isi ataco nambaye. Uhoraho niwe yagavye. Murumva ingene nta myikomo n'imwe ariko aratera, kandi uhoraho ni wagaburuje. Izina ryiwe nirishemagizwe. Umviriza, ubwirizwa kwinstara système ATS, système automatique, même quand les fondements sont renversés. Ni ivyo warubakiye ko bigaye nabi, ubwiza kuba warubatse iyo système. Besi bakubitwa hasi gute, besi Satani aronka akaryo gute, baca baja gushitura. Ntibiri automatique, ariko nkuko twabibonye, comme d'habitude, installa système mu buzima bwawe. Babizi nakazi, ariko fight, gwana kwa muronka umwanya wawe n'Imana. Iri jambo urivuge, umva, rimwe na rimwe na Yesu aratudeseva. Arabumva ivyo mvuga? Rimwe na rimwe aratudeseva. 40 jours, 21, 60, une année, soin. Agaca kubaza ngo none nawe urashaka kwigira?
wumva ushaka kubivamo. Yatago imbire wawe wumva ushaka kubivamo. Nakare n'abadasenga barabayeho kandi barabironka ndetse baronka byinshi. Yo verse ndayibuze hafi ngo ntuzukangwe nuko abanyakibi bariko bararonka. Burya bariko bajya gasoza bagira barangirize ku karura. Iyi system ibwizwa kuba installe mu buzima bwawe. Iyi system ibwizwa kuba installe mu rugo rwawe. Ibwizwa kuba installe mu byo ukora byose. Imana ishimwe cyane. Ndangiriza ahantu muri iminota 5 yonyene ngomba ko dusenga. Wisanze we ufitana imigenderanire nayo imeze gute? Barinda kukumotiva kugutera intege. Bivana na mood. Bivana n'ingene wiyumva. Uraronka imyanya ya wewe wenyene apana ibivyo ngaha. Jewe ahasi ndinda kurondera rugagamisha. Umuntu wewe atazanye Bibiliya kandi ndabazi muri benshi. Wowe namaze kumushira ahantu. Ndaza ahuri. Niwaretse kuyizana kubera bamwe baranazifise. Mugabo nikiraba parmi les priorités. Eko sabana b'Imana benshi bibaza ko pasteur asoma Bibiliya cyane kugira bigisha. Bibiliya ntituyisoma ngo twigishe. Bibiliya tuyisoma kuko arico kiduha kubona umuco kugendera muri iyi si. Pastor isi wakeneye umuco muri ino nzira itujana mu ijuru. Nawe udandaza. Nawe ukora mu biro. Nawe w'umurimyi urakeneye umuco w'ijambo ry'Imana. Muga mwarabidutereranye mwasubiye mu isezerano rya kera. Isezerano rishasha ribaho uburenganzira. Ndabaza ikibazo wisanzura hehe? Umuntu yumva akeneye kubaka kubatisa system automatique yo kuba mu migenderanire iri personnel n'Imana havyaguruke ku maguru yewe dusenge. Urambuye ikiganza cangira ndaguye iminota 2 personnellement mubwire ingene umukeneye personnellement mubwire ingene umukeneye ukene kubatisa kubaka relation ili profonde itubakiye ku bintu itubakiye ku bikogwa itubakiye ku byo matitre itubakiye no ku ma responsabilité ili relation y'urukundo iri hagati ya mubwire n'amajambo ya mubwire ingene wari kure mubwire ingene wari mu gakuku canke wari ufise imigenderanire no kuri iri personnel ariko kandi urakene kuvuga nka Mose ngo ndakeneye kukubona kandi mubwire kandi uri sincere bivuye ibwina mu mutima bimubwire n'ijwi ryawe rirenze bimubwire n'umutima wawe bimubwire uvyatagura bimubwire ubisemerera. Imana iramwe muyera araha ngo adukomeze araha ngo adushoboze araha ngo atwubake araha ngo atwuzuze araha ngo yasanasane imigenderanire yari yarasambutse araha ngo yongera asanasane imigenderanire yari yaratosekaye. Nyimba kujya umwanditsi w'ijambo ry'Imana mu vyahishuriwe Yohana yabishuriwe akavuga ngo ndazi ibikorwa byawe ndazi ngene uti angane abavugishwa binyoma ndabizi ariko warataye urukundo rwa mbere. Bimubwire uyu munsi asana imigenderanire ya mubwire ko mbye bikugora kubana n'umwami minimum isaha ingene bikugora ariko mubwire ngo ndagukeneye ndagomba kuva mu gakuku ndagomba kuva mu migenderanire y'agakuku ndagomba kuva mu migenderanire y'igugu ariko ndagomba kuba mu migenderanire iri personnel yanje nawe yubatse. Ndagomba igicaniro canje apana igicaniro ca rusangi ariko igicaniro kiri personnel. Nico ngomba mwami nico ngomba Mana ndasenga Mana ndasenga iyo nyota ndasenga uwo mutima ndasenga ivyo vyumviro
agaciro ndasenga bibe muri priorite y'ubwoko bwawe abari bakigendera mu isezerano rya kera baribaza ko hari umuherezi wo kubashikira hera uyu munsi mu izina rya Yesu udutahuse ko twakuriweho igitambara catuzibira ko dufise uburenganzira bwo kwinjira tukegera atabwoba maze tukaronka maze tukumva maze tukerekwa maze urakatubwira ibyo agomba ndasenga Mana je refuse kwishengero ndasimwe mu yagakuko ndasimwe mu yidini ndayase mu izina rya Yesu umutima mwose umuntu wese ari representa ahantu ndawusengera mu izina rya Yesu Kristo uwo mu izina rya Yesu Kristo uwo wese byari iby'agakuku uwo wese byari byo mwigugu uyu munsi umutima wiwe wemeze uwukonvenke uwunagure noneho bibe bisasha noneho bibe bisasha noneho bibe bisasha gusenga n'ibibi by'igugu guhimbaza n'ibibi by'igugu gutazira n'ibibi by'igugu oya Mana gukorana abandi n'ibibi by'igugu ariko personnellement individuellement umuntu wese yige kudwebera umuntu wese yige gutebana n'Imana muhira ku kazi mu mabarabara mu bikorwa bya misi yose mu izina rya Yesu ndasenga Mana umwe wese Mana amenye kugira umusozi wiwe urakoze papa urakoze papa urakoze papa urakoze papa ko wubatse kusanasanye igicaniro kindi cyo kukwegera atabwoba atagutinya mu izina rya Yesu Kristo abari bubakiye ku bikorwa uyu munsi mu izina rya Yesu bagiye kubakira ku migenderanire merci papa turaguhezagiye tugukomera amashyi